nibikiwe n'ubitse byawe jewe nta kintu nzi wewe ugize ufise ikibazo nyuma ntuzi ko umugabo ari hanze ndazi ko umugabo agwaye ariko nzi ko ufise inzu ubamwo n'abana n'ababyibushye babo uyu mwana n'uwo wawuyu uyu wewe ingoga aho urabiye abasha ubuzima bwa sarabitoko bwase kubera reka hano narahagurishije umugabo warahagurishije ngo ndafise kwa marene nzogenda n'urwaruka bisa amare tawaraze neza muzi ko ngwaje ko ubuze gutanga ko n'ububi nabirebire nkurira sindi imana gero kabiri imana yo kwije kuyenda genda bagiye tabura no tubiri imana bagiye genda mutere na genda hoto kungenza imana na mutana wambira ariko abagore bijuju mukama aho rero yarinze umugabo ngufise kwa marine uzogenda gutonda ipera menye yo mugenda n'urwaruka rwawe navyo binuka karuguru mana y'ikigongo n'ubundi umunsi ntuzugaruke mugozi wawe ndakwirukanye ndakwikuyeko kuzi umenga uriko uratamaye wewe umenga wewe umenga ni wewe twagutse sinibuka nka ni misi simike ni mwebwe nyene isawa muri muno bomba ne hari cyahindutse none maze kuba utakimenya ntumva ko ari ikiba cyarahindutse oya nanje urumva inteye amakenga kubona ugarutse ngaho urumva nategerezwa kugira amakenga natari reka nicare ndarusha urarushe ego ndarushe kabisa be nubu nta mazi murazana mama yo kunywa mazi urayaronka gusa mugabo sinda ushobora gusobanukirwa ikintu gitumye ugarukaga mazi urayaronka nta kibazo cyane ingorane buriya n'ubu umugabo wawe ntarakira cyane nawe nyine araruhiye ku isi vema nyimba ataratora mitende mugabo nibaza ko amafaranga wayarose azokira kwa muganga barabishoboye nta kibazo ntubwire ikibazo izokunda ubwo ufise amafaranga nta kindi naje ngaha honyine urabona sinakubwiye ko wanzimvye ndashakene ibindi bintu byinshi nshiramo ndabona uko wasize ko ariko hakiri mugabo ndacipanga himirije kumera neza ariko none ntimwamuvuje sindasobanukirwa umva banakubahwa bajya hapfuye yurira indege abagenda hanze baramubaga ubwa rero urumva ntaraterana neza baramubaga yagera aho yokize benye bamubaze umutwe
oya yari yavyimbye inda urumva yaravyimbye mu inda nda ntituzi ivyo ari vyo aravyimba inda iravyimba kugeza rero yahigera ino mu muhogo butaja uzija miliyoni 300 ntiyakize noyo bayaraheze nawe niyo baduciye urabona zirya truwa samiri eh ajya niyo bari baduciye nyene hama rero biranga ubuzima noyo yaraheze ne ntumva ko rero bari baduciye kwa muganga kugira fasora abantu habe haragiyemo n'ubusuma nawe canke abakomisiyoneri ayo mafaranga yari menshi nta busuma bwabayemo kuko ajya amahera yose harimo abazomugwaza indege yo kumujyana indege izomugarukana uko azobaho numva dufate imyaka urabona nk'uwo mwaka ugomba uhere byose nibo bimenya twebwe nta kintu na kimwe tubirabamo gusa hariho nk'umugenzi we bacishaho ko amafoto ntaraba ingene ameze gusa inda yaraturutse urumva baramukoze gusa barindiriye nyine haterane neza kugira ariko yavuye muri bloke neza yego aravuye aho yakize nta bindi yaceko ahubwo urazi naciye nja ku gatumba ubuzima rero buranga ubu rero singira iyo nja niyo mva kubera umugabo ari mu gukira kandi ari mu gutaha kandi nkaba mfise ubwanabunye numva ntataha nagomba umfashe upfumu burama kagakoni kari hasi oya ngira imbabazi igisabo ndimo ndagusaba naho koba ukwezi kumwe canke amezi abiri kugira nsubire menyere ibujumbura ndabe utwo noyambagiza ndabe ko abana bo baho nturaba amahera wahagutse ivyo byose ubukorera imana basi ukorera imana ndarushe pe none ruguru iyo uguma ruguru naho nta ngorane rero urabona ugarutse mu gisagara na rijya ubuzima bwahindutse nshaka ivyo bintu numva umenga vyongora kweri wewe ugaruke twaraguze hamugaruke we ntucyo uvyumva nawe aho uva ngo ibintu vyinshi shaho urumva nawe nyene uravyumva ko utoshobora kugaruka kandi twaraguze oya ni udufate none abana bari hehe abana nabasize ngaho hepfo ku muntu twahora tubana niho bari none basi nta kuntu borondera ubundi mugabo mugabo urabona mu bisanzwe mupfaso kiye ko n'impeta uracyayambaye ndabona ndamurondera niba kurondera abandi Nchimba gusa neza urameze neza no mu gisagara hari umugore ameze nka wewe yoyo nge naba mu gisagara vrema nawe utarinze kuja gusaba indaro oya gusa jewe tubivuganye tuvana n'ingene tubivuganye sina kwitura uranyitura muganye nukanyitura ugasanga awe ntukuze ntuvyumva urumva ubu urabona mba ngaha madame hari igihe haba n'igihe atahaba nawe urumva uje kuba ngaha nyene tuvyumva nawe nyene erega we nkunda guha akarorero urabona nk'ubu wishwe n'agahinda ari nk'igihe wosanga umuntu akakuvugiriza umuziki gitari ukakivuza neza ugasanga bigenze neza kurushengero igitari ukirakivugira ku rushengero gusa no mu nzu usanga igitari bakivugirije hamwe hari inyuma urabona ko ntarasubiramo we niwe yumvire gusa muga urumva ndazi ko ukuze ibyo waciyemo byose iyo wumva nawe ntunukire umwana ushobora kubura jya hajya n'ibyaba ngombwa bw'abajya burya bwana bwawe nabwo ni ntungu nari kuguha ijambo rimwe mugabo ariko ntacyo shaka umfashe nk'umuntu w'umukirisitu hamwe ibyo nabyo urimo urambwira afite igitari ibintu byo bidakenewe wamfasha gusenga ahubwo umugabo wanjye akagaruka n'ubwo ndakubwira nk'ibyemeze hiyumvira uri umuntu akuze abantu mwabaye gutya ndakwereka abagabo b'ubu munsi muri byigenge abagabo b'ubu twe turakomeye rwose wowe umugabo agura inzu nk'iyi iyo yarananiye umugabo wawe kugira ntiwe wewe ubona wawe utabura umugabo rero umviza nkubwire umugabo afashe neza umugore aba akwiye kongerwa uwundi mugore kuko hariho benshi bagowe batagira nawe ndakubwira nk'ibyo ubu rero kubera ubonye umugabo wanjye aryamye ku musego hariya rero bisigura ko ari ububwa yagize n'amagorwa yamushitse nacu mbwira umugabo ngo avuye mu nzu ngo ntiye nayo twebwe nitwe yaye iyo ibyago bigushikiye uramenya ko uri mu byago uri mu mahigo uri mu mahigo urumva nje mfata niyo none kubera ngo ndi mu magorwa wiyonone mu bihe
wiyonoye mu biki umuntu agwa uze gusaba hujyamo umuntu akwemerere akubwire n'ingene muhaba neza hama ngo uje kwiyonona uyu ubona ko uje kwiyonona uba watumberera je nasabye ko agakoni gusa nivyo navyanse n'akatara gakonyi bakaronka ubwo numvise kabisa mukondisi sikondisiwe naho iwawe ho kwiyumvira ukumva ko ari canke atari vyo jewe umfasha gusa naho kuba ukwezi kumwe ntironderera ubundi buzima ukaba wema nk'umuntu wumva ko usenga cyangwa umuntu uzi yuko imana ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu je ndumva ivyo nabi nivyo je nabiguhakaniye hasigaye ko ukoresha umutwe ukiyumviriza kumva ko ari ivyo ukabikora atari ivyo nta kindi cyo kumbaza je nari naguhitishijemo kandi urazi ko nawe ujya munsi nza kugura twavuganye tugahuza none ubu niho tutohuza nawe ko nyine abantu bigoye gutahura cyangwa nabwiye none bo mumva inzira nk'uko noyiraramo jenyine n'abandi bakoyiraramo kameme ndabyumva ufise umugore nanjye ufise ibyago gusa nashaka nk'agakoni inzego nini nakubwiye nti umugabo afashe neza umugore aba akwiye kongera uwundi kubera bamufashe neza. Est-ce que tu comprends? Mumenya yamugira ubwenge kuba tuze ruguru kagaruka menya kuba mu gisagara icyari cyo aha genda wiyumvire hari igihe wosanga urabyumviriye neza. Karibu rero mada. Urakoze. Sunya nayo maze iminsi ndakurondera cyane. Nanjye naje. Shari hari inkuru maze iminsi numva nari nkeneye kubaza niyo mpamvu kuba duhuye. Vuga ati mpuye n'Imana. Inkuru nyabakijya baje. Umviriza rero wa. Hari inkuru maze iminsi ihuhuta cyane rero mu matwi yanje. Ivuga ko ujye wabereye Mahene ko bagendana n'umugabo wawe. Ariko sindamenya neza ko ibyo bintu ari ukuri. Rero naguhamagaye ko mu mahane wiwe umpe ido n'ido by'ayo majambo aguma nk'ubufise umukobwa wawe kuko nta gaciro bifise. Ujya n'ukuri yarahuye n'ikibazo gikomeye rwose. Ikibazo giki? Caragwaje umugabo aravyimba inda nyene hamwe umengo yikoreye ibombe mu nda. Vyuko umugabo yaragwaje umugabo nje arabimbariye ariko ibindi vyonse. Arambwira ko bamuciye amafaranga menshi kwa muganga kugira ngo bamugire operation umugabo. Abimbariye ndamubwira ati yewe ntugurisha inzu. Kuko arafise umugambi wo kugurisha inzu. Ntugurisha inzu umugabo niyapfa ntazo bari uwawe niyapfa naho uzoronka ibindi uracari mu. Nyakikobwa nyene cikijuju carumvise. Aho gicura kode ahengere nk'uya karenga iracaho igihe abakomisiyoneri inzu baragurisha. Mbona arayoyewe nyene mwanda wose wiwe ngogi kwaje ndamuhindara kandi yari yagurishije inzu. Basi abantu bafite n'isoni. Arubahuka ngo rega madame bwabundi ngo vyaragoranye ngo inzu narayigurishije. Tingwiki ngo narinje umindaro naciye nirukana sinkeneye umugore aza kuntwara umugabo. Naciye nirukana muriraho n'umwanda wawe narongoye ndikingira ishwi naramuyambuye n'ukuri neza. Waricungeye sha yewe niyo mpamvu rega nanje shaka kugira ngo ntibankubite ku ntoki y'umukobwa. Urareka neza hari mu gisagara mukobwa samaye neza aje nta mugore ku mugabo wanje ndigizayo shwi. None amaherezo y'ubu ameze gute ubuzima bw'iwubu? Si wa undi yaba muri yanzu nziza we nuko ngira atayuzi yaba mw'iyo nzu winjiye warirabamo. Rero rembe bishambara abana biho nabo urabona uko ufata ugatabagura kano kababi ugatabagura ntumbari rero ibinyoteri waraba mwuku hewe. Ariko ubu umugore asigaye atagase mukobwa. Iyo duhuye nyene cyambira ndabira pembe niko naramwirukanye ngo sindanamukeneye. Rero cyo no guhanura sindamushigikiye ari mu gisagara abagore binura bari yego kuzima harafise.
ega niyo mpamvu nanje nagutumye ko nyene niyo hava reka gutwara umugabo wawe asa neza cyane mengo nyene mengo ni miliyonere muko urumva nyene harimo kabaza ushobora gusanga yarahuye n'ikidire nyene uracunga usanga aramahera wo mugabo wawe none ndavyemere ntarabafata urapereza neza ariko sinomushigikira oya sinomushigikira kunge nasa hari umuntu pembeni sha ivyo mbwiye nivyo reka nkerebuke ego ngume nkurikirana neza burya iminsi y'igisuma ibiharuye iminsi y'igisuma ibiharuye hariho umunsi gashika izobampa bikava mu rusaku bikazoja mu majambo bikava mu majambo no mu migere n'amashi byose bikanka imigere yani marene wanje kuri namwere marene mugabo ni kijuju je nafashe nkirofa kitagiri hakiri asha nk'umukobwa wawe kweye uzumwegere neza umwitondere umubaze numva mbwiye ngo yazabona umugabo nzoguha ayo makuru urabizi sha nukuri ndakwizeye uzoyampe neza umugabo ubuyundi reka kandi ngo rujya abandi rutibagiye emwe nuko jewe rero ngomba ngere nyene ariko ndihuta nari nitavye ubutumwa bwawe sha urakoze cyane n'ukusi wewe sigara imana iguhezagiye nawe sinomushigikira ino ni mu gisagara urakoze cyane madame rero madame urabona ko wari umaze iminsi uri mu buzima butakoroheye jewe ibyo nakoze byose nabikoze kubw'umutima w'ikigongo kubera ko urabona kugira ngo ndinde nza kukwereka kugira ngo urondere inzu uba urabayemo nkemera kuzoyiriha ko ari kugira ngo bajye abana bawe baronke ahantu begeranira hamwe baronke ahantu imibu kumbura itabajya rero icyatumye ndaguhamagara kuri uno munsi nashaka tuvugana ikintu kimwe gusa sishaka ko tunateba hano ariko ndashaka ndaguhe ikintu kimwe gusa ndashaka ndakubwire ngo urabona ko ubuzima buragenda buhindagurika kandi ku by'ukuri haguha ifu umuntu wamwigisha kuyironka ndabona neza ko nanjye ndacafise inshingano z'urugo rwanje rero nicyo gituma biragoye kuba nofasha wewe n'abana bawe n'abana biwanje na madamu uzubona ko biravuna nicyo gituma uno munsi ikintu nateguye nashaka ndakubaza iki kintu kimwe kugira ngo ndabe ko noguha mutoya dandaza amarengarenga dandaza amashu nyambara itomati gusa mugabo uronke utuntu twiwawe uzodukoreshe neza kugira ngo bikunde uronke icyo ugaburira abana n'icyo ushobora kuriha inzu muri make rero jewe ndagukujije kugira ngo nashaka ukure mu mutwe kugira ngo uko biri kose wimenye ukuri murakoze ndabashimiye cyane muri mu batumye ibyigenze bimwe bimwe bibura inzira byinjirana mu rugo rwanje na Eric kandi ndibaza uko biri kose ndacyafise ibyizere yuko Eric umugabo wanje azobaho gusubira kumubonesha amaso yanje kuko namwe ndabona murafise ikintu no muranyungura mu buzima nukuri nkuko mubivuze naje kwama indya ndinze kubasaba nje kubagora nkuko menga mu mushinga nawe wanje kandi mufise umuryango naje ndabona ko byoteje ingorane iki kintu mwiyumviriye no kuri ni ciza gusa nashaka ndabasabe naho byo bavene nkuko nyene mwavyiyumviriye ko bivuye ku mutima wanyu mu nsengero kugira imana izohezagira ivyo nzokora hama ndazi neza ntakekeranya ko imana iriho izobihezagira hama maze kunguka nkaronka umutahe wanje nkirihira inzu zobasubiza amafaranga yanyu yego jewe byari ivyo amafaranga ndayaguha jewe madamu wanje asanzwe afise akantu ko gukara nico gituma nta kwama uza muhira canke iki nashaka rero wimenye sinkeneye no kumenya n'ahantu uba gusa mugabo ugerageze witeho abana bibaye ngombwa uzobasubize no kwishure kuko igihugu kiracabakeneye bisigaye rero ndaza kuguha 50,000 singuha 20 ndaza kuguha 50,000 kugira ngo ku vy'ukuri ugende ugerageze urabe nukuri sengera amaboko yanjye kabisa data ndagushimiye kuri uno munsi mwiza ndagushimiye ko wemeye ko tuba muri kino kibanza ndagushimiye ko watuzigamye
hari byinshi tugenda ducamwo, ariko ndagushima ko wagiye utuzigamira muri byo ukagenda ubana nacu. Nenda kweretse uno mu mama kugira ngo umugirire neza, abana biwe bagirire neza. Ndasengeye ibiganza vyiwe ivyo bigiye gukora nkuko wavuze ngo uzohezagira ibikorwa vy'amaboko. Reka uhezagire guhera uno musi, uhezagire ibikorwa vyiwe, ivyo azokora ko vyose bizogira umugisha. Abana biwe bazogira umugisha, uzobarinde muri vyose, uzobazigame. Ahasigaye na wa mufasha wiwe agwaye, ahari umuserukeko, umugirire neza, tuzomubone ashika ino ari amahoro, kugira ngo nyene icubahiro cose tuzogushimire, tuzoshinga intaye y'ivyo wakoze. Urakoze, ubane nawe, umugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Ya sawa rero, nibaza rero ko ibikurikira ndaca ndagusubizaho nari ndagutoye. Nibaza ko bizogenda neza, uhumure, sindaguhevye mugabo nshatse kugira ngo tugabanye amashusho mu bantu nkuko ubona ko nawe biba bigoye. Yego burya ari harya abantu si beza. Yego nikuri murakoze, sinumva n'ingene bivuga gusa Imana nyene nibizi. Yego sawa. Karibu. Mahoro. Karibu wicare. Yehora none. Heba, usigaye usa neza kweli. Mbese Mbe umugabo wawe yaraje. bari kubirebera. Ega mugabo nivyo. Nubwo atunze abagabo ni benshi kandi barahashye. Ubwo zirazana amarembo akakira kweli. Nani isoni. Mbeho wabizana n'iki ngaho? Manda kumwe ngo zindukanye umushiha habaye. Sha, uhora nawe mbona umenga amava nirirwa nabi. Ubwo zirazana amarembo akakira kweli. Umva nyene uratanguye kwiyorobeka. Unyiyorobeka ko jewe. Mbeho waruje gukora iki?